Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose, nivyo ndabipfurije. Ni jewe nongeye kugaruka muri kino kiganiro, nama mbana namwe uko bukeye uko bwije, igihe cyose kiba catunganijwe. Nagomba ngo dusangire amajambo tubona muri Zaburi y'119 umurongo umwe wonyene wa 66. Ayo majambo avuga ngo nunyigishe guhitamwo neza no kumenya ubwenge, kuko nizeye amabwirizwa yawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo dusomye muri ino ndirimbo, ko murazi ko Zaburi ari indirimbo zagiye ziririmbwa n'Abisirayeli, zaririmbwa mu bihe bitandukanye, muri bya bihe byo gusenga ngo mu miryango, muri bya bihe byo gusenga iyo bariko baragenda mu minsi mikuru i Yerusalemu, ni Zaburi bakunda kuvuga ngo ni Zaburi zo mwiduga, canke muri bya bihe byo gusenga mu rusengero iyo bari mu ngoro y'Imana. Aho hose bagiye baziririmba mu bihe bitandukanye bivanye n'icaba kimutije umuntu, kikamumotiva gusenga. Hari izo baririmba bashimira Imana, hari izo baririmba basaba ngo Mana tugire gutya, Mana turose ibi na biriya. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu murongo twasomye tubonyemo amajambo uyu muntu yasenze abwira Imana, asaba Imana, yayisavye ngo imwigishe. Imana yacu nidutabare. Burya mu buzima bwacu bwa misi yose dusengera byinshi, ariko mugabo ndakeka hamwe twosuzuma, wewe na jewe tukaraba, twahava dusanga imitwaro duhora dusengera, uyu mutwaro kumbure uzagake kabaho. Twaba dusengera kumbure kuronka ubuzi, guhembwa imishahara minini tukaronka amapromotion, twaba dusengera kuronka kumbure amaparcelle tukubaka tukagirane, twaba dusengera kuronka kumbure amazu n'ibindi. Imana yacu nidutabare, kuronka imitahe tukaja kurangura mu Buhindi, mu Bushinwa n'ahandi. Ariko mugabo niyumvira ko uyu mutwaro usengerwa n'abantu bakeya, niwo nzanye nipfuza yuko wiyumvirako. Uyu muririmbyi yasenze muri ino ndirimbo yiwe asaba Imana, ayibwira ngo nunyigishe guhitamwo neza. Imana yacu nihimbazwe no kumenya ubwenge. Mu gihe nk'iki Imana, hariho igihe bihora bingora, hariho igihe binanira guhitamwo neza, hariho igihe mpora mba muri uveje are, hariho igihe mpora nisanga ndi mu masanganzira, hariho igihe mpora nisanga ndi muri hompwe ntazi ngo mfate inzira iyihe, hariho igihe bihora bincanganira ko, hariho igihe mpora mbura ico guhitamwo, niyumvira ngo mpitemwo ibi, mpitemwo bijya, mfate ingingo iyihe ko mbona bizazaye. Hari igihe bihora binzazanira, niyumvira ico nofata nkakibura, niyumvira ico nohitamo nkakibura, kubera hari n'igihe bihora biboneka ko umengo vyose umengo ni vyiza, vyose umengo vyocamwo, byose umengo nta ngorane. Ariko mugabo kandi kubera ko nizeye amabwirizwa yawe, kuko nizeye ibyo wigishije, kuko nizeye ibyo novuga ngo washize imbere, ngo abe ari byo nkurikirana, abe ari byo ngenderako, kugira ngo bikunde mbeho mfitaniye imigenderanire myiza nawe. Ndatinya kandi ndankurunuka ikintu cyose cotuma mfata ingingo mbi. Sinipfuza ko nosanga umunsi umwe mfashe ingingo mbi ngasanga mpisemwo nabi, ngasanga mfashe ingingo y'ubujuju, ingingo y'uburofa, ngasanga nta bwenge nakoresheje, kandi kino gihe kigoye kirimo vyinshi vyotuma nsanga nahisemwo nabi. Imana yacu nidutabare. Niko muko murumva neza aya majambo yateraje, aravuga ngo rero Mana nzanwe no kugusenga ngusaba kino kintu,
naho hariho byinshi nosaba, naho hariho n'ibindi nosenga mvuga ngo mana mpa bino, mana mpa biriya, ndizera neza ntakekeranya namwe muri ko murakurikirana kino kiganiro igitondo gishasha, murazi neza ko ibyo umuntu yokwipfuza mu buzima bwiwe bwa misi yose ni byinshi kandi bitandukanye cyane. No gusengera bino hariho byinshi umuntu yosengera, ariko aravuga ngo iki nico numva nkwiye gusengera muri ino mwanya w'aya masengesho yanjye, muri ino ndirimbo y'isengesho ryanjye, iki nico nzanywe no gusengera. Nzanywe no kuvuga ngo mana nushoboze, nunyigishe, nunyereke, nuntahuze ingene nohitamwo neza, menye guhitamwo iciza, menye kurobanura ikibi n'iciza, mpitemwo iciza, kandi umpe no kumenya ubwenge, kuko ubwenge nyakuri buva kuri wewe. Hari igihe nokora ibihwanye n'ibyo niyumvira, ibyo nita ku mengo vyoba ari byo, vyoba birimwo ubwenge, ariko ngasanga ndihenze, kandi nihenze nkagwa muri esheke. Hari n'igihe bitokunda ko niratrapa, hari n'igihe bitokunda ko ndayivamwo, ariko rero hamwe wonshoboza, hamwe wonyigisha guhitamo neza, hamwe wonyigisha kumenya ubwenge, vyokunda yuko shishikara kuguma mu mabwirizwa yawe nizeye. Bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha, aha niho ngomba mbere mpabese nsozerera. Ntibikunda yuko twumvira Imana, ntibikunda yuko twubaha Imana, ntibikunda yuko twitondera amabwirizwa y'Imana, ntibikunda yuko tugenda nk'uko Imana ishaka, ntibikunda yuko tuvuga nk'uko Imana ishaka, ntibikunda yuko tugira imyiyumvirire ihwanye n'uko Imana ishaka. Hamwe tutohitamwo gusaba Imana ngo itwigishe guhitamwo neza muri kino gihe tubona umenga ivyera byose, ibisayangana byose umengo vyoba ari inzahabu. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe cacu turimwo, abantu duhura na byinshi tubona ko umengo ibije byose n'ukuri. Uhuye n'uriko aragusigurira bino ubona umengo ni ibinyakuri. Kubera iki? Harimwo ubwenge, ni igihe kigwiriyemwo ubwenge cyane. Ugasanga rero naho yoba ari inyigisho izimiza umuntu, hamwe utogira ubwenge buvuye ku Mana ushobora kumenya yuko ari inyigisho yo kuzimiza. Imana yacu nidutabare. Umaze kubona umengo ni inyigisho z'ibitangaza, umaze kubona umengo ni inyigisho zirimo ubuvugishwa bwinshi, ubuhanuzi bwinshi, Imana yacu nidutabare. Birashoboka cyane yuko ushobora gusanga wazimiye kubera yuko wabonye umengo biri mu Imana, bimeze neza, biratomoye, ariko ugasanga ku iherezo ryabyo harimo ubuzimire budasanzwe, kandi benshi baramaze kuzimira muri ubwo buryo. Imana yacu nidutabare. Rero muri kino gihe nagomba kuvuga ngo ibisayangana byose si inzahabu, ibivuga Imana byose ntibiri mu Imana, ibyitirirwa Imana byose ntibiri mu Imana. Imana yacu nidutabare. Ibikora ibitangaza byose ntibiri mu Imana, ibivugishwa mu ndimi byose ntibiri mu Imana. Reka sinzi neza no kubwira, ariko mugabo ngomba kuvuga ngo hamwe wobwira Imana, Mana muri no minsi ungirire ubuntu, untabare, ufashe, ndakwinginze, unyigishe guhitamo neza, sinzosange narajanye nyabahururu, sinzohave nsanga naraciye mu nzira itariyo, nkasanga naravuye mu nzira wewe ugomba, ngasanga narahushije. Ndakwinginze unyigishe guhitamo neza. Ndipfuza, niba ari ikintu nipfuza mu buzima bwanjye, ndipfuza guhitamo neza, kuko guhitamo nabi konjana mu cobo, guhitamo nabi gufise ingaruka mbi,
guhitamo nabi kwonkwegera karambaraye, ariko ndifuza guhitamo neza. None rero ndakwinginze ngo unyigishe guhitamo neza no kumenya ubwenge. Imana yacu iragahezagirwa naho ariyo isanzwe ihezagira abantu bayo. N'ano majambo rero birashoboka yuko ibyo wowe uri kuracamwo byoba ari ingaruka mbi zifatiye ku guhitamwo nabi. Birashoboka yuko hoba hariho ingaruka mbi zigiye gusubira kukubako kubera yuko uri kurahitamwo nabi muri ino minsi. Birashoboka yuko ibyago n'amakuba n'amarushwa urimwo byoba bituruka ku kutagira ubwenge buva ku Mana. Birashoboka yuko kandi wowe ugiye guhura n'ibibazo, wowe ugiye kugwa mu kaga kubera yuko ata bwenge uri kurakoresha muri kino gihe. Nagomba ngo twifatanye n'uyu muririmbyi yasenze mu ndirimbo yiwe abwira Imana ngo Mana, ndakwinginze ngo unyigishe guhitamwo neza kandi unyigishe ubwenge. Birakwiye ko muri kino gihe ubwira Imana ngo Mana, ndagomba ubwenge buvuye kuri wewe, ndagomba guhitamwo mbifashijwemo nawe kugira ngo sinzohave nsanga byarangoye. Ugize gutyo wowe uhisemwo neza, kuko Imana ntaho yigera ihinda abaza kuri yo kugirira neza ikagushoboza guhitamwo neza kandi ikaguha ubwenge buva kuri yo kugira ngo bikunde ubandanye neza. N'ano majambo rero mwese abayumvise, Imana nyine amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi aho ugiye kwirirwa usenga Imana, uyisabe ngo Mana, mfasha, nshoboza guhitamwo neza kandi umpe n'ubwenge buva kuri wewe. Bizogenda neza kuko bafise ubwenge buva ku Mana bashobora kandi babasha guhitamwo neza, kandi amahitamwo meza afise ingaruka nziza, afise umusaruro mwiza, afise umwimbu mwiza, afise des résultats positifs. None rero n'ano majambo ntube mu mugwi w'abahombe bahomba bahombeshejwe no guhitamwo nabi, kandi bahomba bahombeshejwe no kubaho badafise ubwenge buva ku Mana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane aya majambo twumvise atubwiye ko dukwiye gusenga tukakwinginga tukagusaba ngo udushoboze, utwigishe ingene twohitamwo neza ibidufitiye inyungu, ibitadufitiye inyungu tukavyihoza. Kandi aya majambo atubwiye ko twogusaba kugira ubwenge buva kuri wewe. None rero umuntu wese muri aya majambo yumvise hari ahantu yatsinzwe, asanze hari ahantu yagiye nk'imbura bwenge, asanze hari ahantu yahisemwo nabi, ndakwingize ngo tumubabarire, umwezi umutunganye nk'uko abisenza bisaba. Umuntu wese yatuye avuga ngo Mana mbabarira, mpora nitwara ukutariko kuko atabwenge nshiramwo, ngenda nk'ikigugu, ngenda nk'ikijuju, ngenda nk'umuntu w'imbura bwenge nyene. Umuntu avuze ngo Mana ngirira neza, nipfuza ubwenge buva kuri wewe. Nutumugirira neza maze ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abakunzi ba kino kiganiro. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ntituzabye tubyizeye, amen.